Mu Rwanda, umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch uvuga ko leta y'u Rwanda icecekesha abatavuga rumwe nayo muri politiki n'abayinenga ndetse ikabibasira bo n'imiryango yabo. Ni muri raporo yasohoye kuri uyu wa gatatu. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Temistokere Mutijima. Iyi raporo y'umuryango Human Rights Watch iravuga ko muri rusange urubuga rwa politiki, urw'imiryango itegamiye kuri leta n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda byose byagumye bifunze mu mwaka ushize w'2021. Uyu muryango ukavuga ko abakomeye mu banenga ubutegetsi barimo abatavuga rumwe nabwo ndetse n'abatanga ibitekerezo babinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa imiyoboro ya YouTube, bamwe baburiwe irengero, abandi barafungwa cyangwa se baterwa ubwoba. Ibikorwa byo gufunga biciye ukubiri n'amategeko, gufatwa nabi n'iyicarubozo, uyu muryango uvuga ko byagaragaye henshi muri gereza na za kasho zemewe n'izitemewe zifungirwamo abantu, kandi amahame agenga urubanza ruboneye yagiye yirengagizwa nkana mu manza ziswe ko zikomeye. Human Rights Watch iravuga ko ifite ibihamya byizewe by'ifungwa rinyuranyije n'amategeko no gufatwa nabi byagiye bikorerwa abantu bashinjwa imyitwarire mibi, barimo abana bo mu muhanda, indaya n'abacuruzi bato bazwi mu Rwanda nk'abazunguzayi. Ku bijyanye n'urubuga rwa politiki, Human Rights Watch ivuga ko rwakomeje gufungwa mu Rwanda muri uyu mwaka ushize wa 2021. Uyu muryango utanga urugero ku munyapolitiki Bwana Christopher Kayumba watawe muri yombi agafungwa mu kwa 9 k'uwo mwaka ashinjwa ibirego bifitanye isano no gusambanya abagore ku ngufu. Uwo muryango ukavuga ko iryo tabwa muri yombi n'ibyaha yashinjwe byaje nyuma y'aho ashingiye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Rwandizi Platform for Democracy. Iryo akaba yararishinze nyuma y'ibaruwa ifunguye yanditse anenga imyitwarire ya Perezida Paul Kagame imbere y'icyorezo cya COVID-19, anagaragaza ingaruka icyo cyorezo kirimo kugira ku baturage. Muri iyo baruwa kandi Bwana Kayumba akaba yaranamaganye inzu z'ibanga safe houses zifungirwamo abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho abahafungiye bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Uyu muryango ukavuga ko nyuma y'aho afungiwe, Bwana Kayumba yaje gukora imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara yamagana ibyaha yavugaga ko bishingiye ku mpamvu za politiki akomeje gushinjwa. Ibyo byamuviriyemo uburwayi bwatumye ajyanwa mu bitaro kugira ngo avurwe. Na n'ubu akaba agifungiye muri gereza ya Nyarugenge nyuma y'aho ubusabe bwe bwo gufungurwa hatanzwe ingwate bwangiwe mu kwa 10 kwa 2021. Kuri iyi ngingo ijyanye n'urubuga rwa politiki, Human Rights Watch ivuga ko rufunze mu Rwanda, uyu muryango muri raporo yawo uravuga ko n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Madame Ingabire Victoire bakomeje kubuzwa uburyo mu mirimo yabo, harimo guterwa ubwoba no gutotezwa bikozwe n'abategetsi. Iyi raporo ya Human Rights Watch kandi iragaruka ku ifungwa ry'abantu 10 batawe muri yombi mu kwezi kwa 10 kwa 2021 bazira ibikorwa bijyanye n'umunsi witiriwe Ingabire Victoire, aho agombaga kuganirwa ku ngingo zitandukanye zirimo n'ikandamizwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda. Kugeza ubwo iyi raporo yakorwaga, Human Rights Watch ikavuga ko abanyamuryango 7 b'ishyaka Darf Umurinzi ndetse n'umunyamakuru watambukirizaga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube barimo gushinjwa ibyaha byinshi birimo gukwiza impuha, gukwirakwiza amakuru atariyo hagamijwe kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga no guteza intugunda cyangwa imidugararo mu baturage. Muri iki gice kijyanye n'urubuga rwa politiki kandi, raporo ya Human Rights Watch yanagarutse ku rubanza rwa Paul Rusesabagina wakatiwe gufungwa imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubwicanyi n'iby'iterabwoba. Uyu muryango ukavuga ko urubanza rwe rwaranzwe n'amahinyu menshi ajyanye no kutubahiriza amahame y'iburanisha riboneye, aho leta yagiye kure mu kwivanga mu mikorere y'ubucamanza. Ku ngingo irebana no guhonyora ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo naho, amazina nk'iry'umusizi Innocent Bahati waburiwe irengero, iry'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné ufunze, ayabatangaga ibitekerezo ku miyoboro ya YouTube nka Yvonne Damange na Aimable Karasira nabo bafunze, aragaruka cyane muri iyi raporo. By'umwihariko ku musizi Innocent Bahati, raporo y'umuryango Human Rights Watch iravuga ko yaburiwe irengero kuva mu kwezi kwa 2 kwa 2021 kugeza na n'uyu munsi. Uyu muryango ugahuzira igiswarye n'ibihangano yakoraga byibandaga ku bibazo bitandukanye by'abaturage birimo ubwiyongere bw'ubukene kimwe no kunengaguma mu rugo n'ingaruka zayo. Naho kuri Aimable Karasira na Yvonne Damange ho, raporo ya Human Rights Watch igahuza ifungwa ryabo n'ibitekerezo batangaga ku miyoboro ya YouTube ku ngingo zirebana na jenoside ndetse n'ibyaha byaba byarakozwe n'ishyaka riri ku butegetsi FPR. Raporo ya Human Rights Watch ku byaranze uburenganzira bwa muntu mu Rwanda mu 2021 kandi irashinja ubutegetsi bw'u Rwanda guhigisha uruhindu no kubuza amahwemo abatavuga rumwe nabwo bahungiye mu bihugu by'amahanga.
Kuri iyi ngingo Human Rights Watch iratanga urugero rwa Cassien Ntamuhanga washakishaga ubuhunzi muri Mozambique, watawe muri yombi n'igipolisi cy'icyo gihugu mu kwezi kwa gatanu kwa 2021 kiri kumwe n'umuntu wavugaga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu ukavuga ko kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi nta urongera kumuca iryera. Aha muri Mozambique kandi Human Rights Watch iragaruka ku rupfu rudasobanutse rwa Revocat Karemangingo warasiwe mu murwa mukuru w'icyo gihugu Maputo mu kwezi kwa 9 kwa 2021. Uyu muryango uvuga ko nyuma y'aho u Rwanda rwohereje ingabo mu ntara ya Cabo Delgado, icyo gikorwa cyazamuye impungenge ku mutekano w'impunzi z'abanyarwanda n'abasaba ubuhunzi muri Mozambique. Ku bijyanye n'uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina naho, raporo ya Human Rights Watch ivuga ko nubwo amategeko y'u Rwanda ibyo atabifata nk'icyaha, ariko bene abo bantu mu Rwanda bakorerwa ihezwa. Uwo muryango ukavuga ko mu mwaka w'2021 ubwawo wikoreye amaperereza ku buryo abategetsi bafungiye abantu 9 baryamana bahuje ibitsina mu kigo cy'inzererezi cya Gikondo mu mujyi wa Kigali. Aho Gikondo abo bavuze ko abapolisi n'abandi barinzi b'icyo kigo babashinja kuba inzererezi, abajura cyangwa se abanyarugomo. Ku bijyanye n'imyitwarire y'ubutegetsi mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, raporo ya Human Rights Watch ivuga ko mu mwaka w'2021 igipolisi cyagiye gifata kigafunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko ababarirwa mu bihumbi bazira kutubahiriza amabwiriza yo kurwanya COVID-19, aho benshi bafungirwaga mu masitade. Inama y'abakuru b'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ya CHOGM yasubitswe mu 2020 no mu 2021 kubera icyorezo cya COVID-19. Human Rights Watch ivuga ko nayo yagiye ituma hari abantu benshi biganjemo abakene n'abandi bahejwe inyuma bafungirwa mu kigo cya Gikondo mbere yo kwa gatandatu kwa 2021 igihe iyo nama yagombaga kubera. Abo ngo nyuma yo kurekurwa bakaba baravuze ko igipolisi cyababwiye ko kitifuza kubabona mu mihanda ubwo iyo nama izabiba. Urakoze Temistokle Mutijima kuri iyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urumvise ibyo Temistokle ahejeje kuvuga ku Rwanda, mu Burundi naho nyene Human Rights Watch yasoye raporo nk'iyo mwavyumse mu nkuru ya Eloge Wirikaneza. Hari impande rero zemera ibiri muri iyo raporo ya Human Rights Watch, hari impande zitemera ibiri muri iyo raporo, hari na leta y'u Burundi ivuga ko idashaka kugira na kimwe ivuze ku iyo raporo ku ruhande rw'u Burundi. Uburenganzira bwa muntu mu Burundi, Human Rights Watch yerekana ko inzego z'umutekano z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ikomeza guhohotera uburenganzira bw'abaturage. Reka inkuru irambuye rero tuyibaze Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya. Abagizwa kuba barishe baratoteza ababorezi gufa bongera bafungira ubusa batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abakozi b'iperereza, abapolisi hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure. Turetse abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, ishirahamwe Human Rights Watch rinamenyesha ko hari n'uwundi murwi w'abantu wibasiwe n'ayo mabi, abantu bikekwa kuba bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Iryo shirahamwe rifite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko abategetsi b'u Burundi mu kurwanya abantu n'imirwi yitwaje ibirwanisho bateye abasivile canke abagize inzego z'umutekano bashize inguvu zirengeje, ntivyabarwa nabi kujaniranya kandi berekana ugushaka guke mu gushengeza imbere y'intahe abakoze ayo mabi. Kubwa Human Rights Watch ivyo nuko biba kandi iryo shirahamwe ryariboneye ryongera ritohoza risangana ukuri amashusho ya video abonekamwo abasirikare n'abapolisi bigamba ko bazimanganirije abantu ubuzima. Human Rights Watch yemeza ko batari bake mu vyabona bayibwiye ko hari abantu bafungiwe mu bibanza bitazwi, abandi bakisanga mu busho bw'iperereza batazi ico bazira. Ku buryo bwagaragaye iryo shirahamwe rihani agateka ka kiremwa muntu ritangaza ko mu myaka 2 iheze inkengera z'uruzi Rusizi rugabura Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi zahindutse nk'akaburi gafubwamwo abantu kubera hadasiba gutorwa ibiziga. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba ibi Human Rights Watch ibifitiye ivyemezo, maze ryakura Clémentine Domontoye, umushakashatsi yakora ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri iryo shirahamwe. Nos rapports sont constitués de cas documentés. Raporo zacu zishingira ku bintu twatohoje bivanye n'ukuntu amatohoza yigenga agoye uyu munsi. Bishoboka ko ibyo twamenye ari bike cyane. Twarandikiye abategetsi kugira abagira ico bavuze n'ingingo bafata, ariko nta nyishu twarose. Niko yabwijwe rya Amerika. Ayo makenga Cheikh niko yagize umukuru w'ishirahamwe ry'igiteka arayemeza. Muri raporo y'umwaka iryo shirahamwe ry'abarundi rihani agateka kazina muntu rimenyesha ko abantu bishwe barenga 150 mu kiringo c'umwaka hatavuzwe ababuriwe irengero n'abafungiwe ubusa. Ishirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 154 bishwe, haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo, 89 baragirirwa ivyafurambi,
124 barahohoterwa imwe twita torture. ariko umukuru w'ishyirahamwe Foricon F rimwe mu yakorera mu ntara zose zigize Uburundi nta ry'umunwa kubwiwe ikicegeranyo gishingiye ku nyungu za politike. Jean Hakizimana kuniko yabisiguriye ijwi rya Amerika. Mbere tukavuga ko ari cegeranyo kibabaje, ni cegeranyo by'ukuri ubona ko twovuga ko kiri mu politike. Ibi tukavuga nk'ishyirahamwe rihana agatakazi na muntu mu gihugu, turemeza ko agatakazi na muntu no munsi tuvugana kateye intambwe mbere na leta ihari urabona ko ifise ishaka ryo gutsimbataza agatakazi na muntu. Hama ntitwokibagira kuvuga ko twama tubona hari abahanwa bagiriza ibyaha byo guhotera abandi. Na Domonto yabwijwe rya Amerika ko hari abakoze amabi babujijwe kubikomeza mugabo batigeze bahanwa. Un des plus grands défis au Burundi aujourd'hui reste l'impunité. Intambamye nini hari mu Burundi ni ukudahana. Mu gihe abakora amabi badahanwa bizogorana kubona impinduka z'ukuri mu Burundi. Abantu twavugishije ntibajya umunwa, benshi baraca abana n'ababahohoteye, naho rimwe na rimwe abategetsi babujije amabi bagarukirije aho ababikoze baracidegembya bakajya umutima abo bagiriye nabi. Hakizimana arongoye Foricon F atangazwa no kubona amashirahamwe nka rwiwe abakorera amatohoza hanze batayagisha inama. Ntibaza ko rero mu gihe boza baratubaza twobabwire ukuri kubiriko biraba mu gihugu. Rero tukarangiza dushimira leta ku ntambwe yateye, tugahamagara amashirahamwe mpuzamakungu kuza arabaza by'ukuri amashirahamwe azwi. Ntibavuge ngo baravuge n'amashirahamwe ngo hari n'agatakazi na muntu mu gihugu atazwi. Birashoboka zikaba ari inyandiko muga duhamagarira amashirahamwe mpuzamakungu kuza aravugana n'amashirahamwe ari ku rubuga kandi hari n'agatakazi na muntu adahengamye. Umushakashatsi muri Human Rights Watch ku bibazo by'Uburundi n'u Rwanda asanga abategetsi babishatse byo koroha guhagarika amabakorwa. Les autorités sont entièrement en mesure de mettre abategetsi barashoboye cyane guhagarika ayo mabi, bisaba gusa kwiyamiriza amabi akorwa n'imbonerakure, abajeje umutekano, gutegeka ko ibyo bikorwa bihagarara, gukora amatohoza yigenga no gushengeza abakora amabi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri kino cegeranyo maze rihamagara umuvugizi wayo Prosper Ntarwamiye ku murongo wa telefone muri make yagize ati ntaco tuvuga kuri iyo raporo. Human Rights Watch muri iyo raporo yagaye cyane ibikorwa by'imirwi yitwaje ibirwanisho maze isaba kureka kugira ibitero ku basivile n'inzego z'umutekano, ikemeza ko ivyo bikorwa biri mu birangamira agateka kakiremwa muntu mu Burundi.